Iyo barijajara ahantu itara bati twamaze kuca umwami nta ngorane, ati vyose vyatunganye. Niho rero baza bumva ya ngoma rero iravuze rero. Iri hariya iyindi yavuze, iyindi iravuze, boca bumva igihugu cyose gisamiranye ingoma ati none ko tuzi umwami w'Uburundi twamwishe, ivyo bintu bizananye hehe? Niho rero amaconyo na Kirima baca basubira kuja inama bati tuze kuraba ikiziga c'uwo twishe. Umwami Mwezi Gisabo yari afise akajisho kameze nk'akaryezi, akagira n'iminyoro ku maguru. Bagiye baca basanga ishutanye. Niho rero basubira kwiga Mwezi Gisabo, bamuzana muri rino buye mubona vyagiyemwo, hariho Von Bering na Von Krauti n'umutware Karabona, baca bamuca ya mande ya Zanga. Ati kubera waducokesheje tutegerezwa kuguca amande. Baca bamuca amande y'inka 124. Hariho n'izindi ngingo 9 bamutegetse z'agahotoro yemere yuko yanyawe mu gihugu ciwe. Aha rero niho ubwigenge bw'igihugu bwatakariye, twasubiye kuronka agahengwe aho umuganwa atari umuganirwa agasore atsindiye Independance akadukurako zana amagi zana amasoro. Murabona yuko ubuye umurundi wese, umwana w'Uburundi irigi ararifungura, inkoko yiwe akayirya akaboga, amata akayinywera, amasoro akayarya. Kera birira abo bana b'amazu tugira amaro ya Kristo. Agambe Kristo. Bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima, ndabaramukije neza na neza. Action Vibe TV ikaba yagendeye ikibanza ciratiro kiri ku mugwa mukuru wa komine ya Kiganda, aho umwami Mwezi Gisabo yasinyiye amasezerano y'agahotoro. Tukaba twamaze kugera muri kino kibanza, mugumane natwe murabe urugendo yagize kugira ngo ashikire aho hose. Karibu mwese. Bakaba turi kumwe n'ugira adusigurire, atubwire ko yitwa n'ico akora. Yego murakoze cyane. Jewe akazina nitwa Niyongabo Deo, nkaba nkorera ngaha muri kino kigo ahantu habereye amasezerano y'Abadagi na Mwezi Gisabo. Karibu kwa Mwezi Gisabo. Turanje kubakira n'iteka bashitsi mwatugendeye mukaza kuraba akahise ku Burundi aho kabereye, ahantu habereye amasezerano y'agahotoro y'Abadagi na Mwezi Gisabo, aho bamuca ya mande ya Zanka 124. Tutanguye runo rugendo maza kubona kakabarabara ngene kaza karakata kongera kaduga gacikama, gasigura urugendo Mwezi Gisabo yagize ariko ayigwa n'Abadagi, kaza kudushikana rero muri ryabuye bamuciramwo ya mande. Karibu kwa Mwezi Gisabo. Turanje kubakira n'iteka bashitsi mwatugendeye mukaza kuraba akahise ku Burundi aho kabereye, ahantu habereye amasezerano y'agahotoro y'Abadagi na Mwezi Gisabo, aho bamuca ya mande ya Zanka 124. Tutanguye runo rugendo maza kubona kakabarabara ngene kaza karakata kongera kaduga gacikama, gasigura urugendo Mwezi Gisabo yagize ariko ayigwa n'Abadagi, kaza kudushikana rero muri ryabuye bamuciramwo ya mande. Amaze kubona yuko bavugiriwe n'Abadagi, Abadagi bazananye mu Rusizi, bazananye muri Kongo, barinjira bageze mu Kajaga, nabo batanga gusaba Mwezi Gisabo yuko bajyana ibiganiro. Mwezi Gisabo amaze kubona yuko bamuvugiriye, aranka aratataza Abarundi bami ari abantu bijunja n'ijambo kandi bihagarara ko banka yuko umuntu abafata uko yishakiye. Nabo rero kugira ngo bamwereke yuko
bamaze kumutera bihagije baca batangura guturira ibigo vyiwe bamwiruka inyuma. Naho rero nkuko nababwiye ntaka kabarabara mabona nyene kaza karaduga, aca atangura rero urugendo rw'intambara yo guhunga. Ahunga babisa yinjirira mu kibira, aca ashika ahantu kuri bukeye neza muhabona iyo muriko muraja za Ngozi, umutwenzi ukika bataramugirira nabi, baca bavuga bati bukeye neza umwami aracari muzima. Niho rero babandanya bahunga bashika ku bigo vyiwe baturira, nawe arabandanya arahunga ashika ahantu mu Gishora, aho yasanze Mutama Nyabidaha ariko arakora, aca amwinginga yuko yomunyegeza. Abarundi rero bamye ari abantu b'ibanga, aca amubwira ati mwami, jewe ngoma ndagusaba ikintu kimwe, ntugire ngo ndaguhangaye, unyemerere utembere mu busho bw'inka, kugira ngo inka z'abazungu nizaza gufata amakanda zize kumva akamotera k'inka, ntizize kumva akamota kwaho waciye. Murazi iyo umuntu ariko arahunga yuko ataba akeneye gushaza, aca aramwemerera aja muri bwa busho bw'inka. Niho rero yamunyegeza mu kigega c'amasaka, yamaze y'amezi 10. Ayo mezi 10 rero ndaza kwigira imbere ndasubira kubabwira ngene vyavuye bigenda. Amezi 10 si kuvuga ngo yagumye avunditse muri ico kigega c'amasaka, kuko kera hariho ibigega vy'ibitiba baraca amasaka bakarundayo, rero baciye babividura aronka ngene bamushirayo. Dusubiye inyuma gatoyi rero, ivyarangiye ibwami arivyo vyanabigishije yuko Mwezi Gisabo akiri muzima, hariho kagenda hakaba na Rukinzo. Kagenda yavuga rimwe mu mwaka umwami ariko arahezagira imbuto, aho habaye ku muganuro. Rukinzo nayo yavuga misi yose kurya idarapo ry'igihugu riduga, harya mu gatondo iyo wunguruye akaradiyo ukumva karatanguye karya kironge, ukumva za ngoma ziriko ziravuga, uca uvuga uti jewe ndumva igihugu kiratekanye, ngomba mfate urugendo nigiye ku mirimo y'iwanje. Navyo rero nuko vyari bimeze rero. Iyo ngoma rero ushima vyari bihambaye, uwarajejwe kuyivuza acerewe igihano bamuha, bamuciye ibikonjo, kuko yaba agomba ata igihugu mu kaga. Mu nyuma rero haca haza rero bamwe ba Maconte na b'Abadagi, babaza wa Mutama Nyabidaha ati nta Mugesera aciye ngaha, bamwita Umugesera. Nawe ati ntawe aciye ngaha. Baca babandanya bagenda mu za Mugera, ahantu hazana ijambo kohoha rero gisigura umuntu ariko agenda atazi ico arondera aho kiri, atazi niyo agarukira. Rero babandanya bagenda, mu nyuma rero haca haza abo kwa Mwezi Gisabo bariragurika, harimwo wa muhungu wiwe Ntarugera, bati ico twereka naho bamwiciye tukamwifubira n'iteka. Naho aca bumva ari muri ca kigega c'amasaka, niho aca ababwira ati abari munyamunyegeza, ati abo bari kibazi n'abanje. Ariho haca hazana na bamwibutsa bavuga bati inyana ntiyoberwa nyina mu mwiza. Niho rero bagenda ahandi bakumviriza, bakumva na Gacerere, niyo Mwezi Gisabo rero yasubiye akabandanya urugamba. Aha rero muri iki kigo tugezemo, muva muvuga muti none kugira basinye amasezerano vyagenze gute? Nico kigo gikuru cari gisigaye, kuko ibindi bigo vyose bari bamaze kubiturira. Niho rero urugamba rubandanije, Abarundi bamanye umutima w'ikigombo n'impuhwe. Umugendanyi wiwe yari afise yitwa Gihome, arabona ko umwami yasakirijwe kabaye, aca amubwira ati mwami w'Uburundi, ntugire ngo ndaguhangaye, jewe unyemerere izo mpuzu zawe wambaye ndazambaye, kuko ndabona akaba kamaze kuba. Niho rero acambara za nyambara abami, aratamaza. Atamaje bamwe ba Maconte na Kirima,
kuko mwazi yuko Maconjo yari umuhungu mukuru wa Mwezi Gisabo, Kirima nawe yari umuhungu wabo na Mwezi Gisabo. Niho rero baca babwira b'abazungu ati ngurya wa Mugesera, nkuko nani bivuga bamwita Mugesera, baca baramurasa. Bamurashe rero dusuye inyuma gatoya kuri ya ngoma rero, baca baja ahantu rero barijajara ahantu itara, bati twamaze kuca umwami nta ngorane, ati byose vyatunganye. Niho rero baza bumva ya ngoma rero iravuze rero, iri hariya iyindi iravuze, iyindi iravuze, boca bumva igihugu cyose gisamiranye. Ati none ko tuzi umwami w'Uburundi twamwishe, ivyo bintu bizananye hehe? Niho rero Maconjo na Kirima baca basubira kuja inama, bati tuze kuraba ikiziga c'uwo twishe. Umwami Mwezi Gisabo yari afise akajisho kameze nk'akagezi, kagira n'ibinyoro ku maguru. Bagiye baca basanga ishutanye. Rero basaba kwiga Mwezi Gisabo, bamuzana muri ino buye mubona byagiyemwo, hariho Von Bering na Von Karauti n'umutware Karabona, baca bamuca ya mande yazanga. Ati kubera aho ducokesheje tutegerezwa kuguca amande, baca bamuca amande y'inka 124. Hariho n'izindi ngingo 9 bamutegetse z'agahotoro yemere yuko yanyawe mu gihugu ciwe. Aha rero niho ubwigenge bw'igihugu bwatakariye, twasubiye kuronka agahengwe, aho umugani atari umugani gwa gasore atsindiye Independence, akadukurako zana amagi zana amasoro. Murabona yuko ubuye umurundi wese, umwana w'Uburundi, irigi ararifungura, inkoko yiwe akayirya akaboga, amata akayinywera, amasoro akayarya. Kera yirira abo bana b'amazu tugira amabakirizo. Watubwiye yuko binjiranye mu Kajaga, baragira urugendo rutari ruto, none bahavuye bashikana ikiganda gute? Wavuze mu Gishora, mugabo kugira ngo barinde bamutora vyagenze gute? Ahaye nkuko nabibabwiye, kugira barinde bashika ngaho ikiganda, ibindi bigo vyiwe byose bari babituriye guhera i Muramvya, yazananye Zambuye aramanuka mu Gishora. Aha rero yahaje kuko niho hari hasigaye ikigo, ibindi bigo byose bari babituriye. Hariho niho hari kapitali Royal, umugwa mukuru hari Bujumbura. Yari Bujumbura ya kera. Ya kera. None ku abo bazungu bamuhora iki? Abo bazungu ico bamuhora si kindi. Ni hamwe dufate nk'akarorero, umuntu yakwiganje ko dufata abana bakigwana kera, yakwese ko yagukengereye, yagukubita, wakubise nk'ibundi ry'ibijumbu canke iry'amateke, akagomba kuri kuganzako. Abo badage nabo rero bagomvye kwiganza kuri Mwezi Gisabo kugira bamunyage igihugu ciwe, bagicure bufuni na buhoro, kuko nta muntu atagufashe mpiri yovuga ngo nkamira amata nzanira amagi nshire ngahaye, zana amasoro nshire ngahaye. Urumva aba yamaze gutwara ubushobozi bwawe. No kuvuga umuntu wese afise inka canke inkoko, ico gihe amagi yose niyo batora bahereza. Ico gihe umuntu wese afise inkoko, afise inka, bakubwira bati izi nka ntuvuge ngo ni gwawe, nizo abazungu. Aya mata utegezwa kuyazana, amasoro uzana ushira ngahaye, amagi shira ngahaye. Uwazanye amagi makeyi, bamubwira ati ryamira 8. Ivya bimoko duhora tumarira baba bakubita ibimoko. Bakaca bamuja ko kuri vya bimoko, bakomagura aha mu gwicariro, agataha ari bisebe. Ngaha rero ikiganda turabonye aho yasinyiye, naho tutariko turavyerekana kubera batarahashikiriza neza. Rujya rupapuro mbona yari afise handitseko ibiki canke bisigura iki? Rujya rupapuro yari karamuha, murabona hariho Kapiteni Von Bering na Kapiteni Von Karauti. Ujya ari kamuhereza urupapuro ati sinya, wemere yuko igihugu tugisangiye. Ujya nawe murabona n'igitsure n'akantu yariko nkuko bivuze
kubera batabibona mm, batatanga uburenganzira bwo kubishikiriza ngo mwaca mubibona ingene vyariko biragenda mm, rero ikamutuma urutoke ati nyarutsa mm, murabona haje kubera afise inkosi Munovu abadasigana b'umwami Mwezi Gisabo nabo icyabaranga bari bafise imiheto mm, amacumu n'inkinzo ijya nkosi Munovu nawe rero niyo rero urya muzungu yari ishimikije mm, ati nyarutsa bana bamuteye igitsure n'ubwo banakantu nawe yifashe ku munwa yajorewe ati ubwanje ubwanje burarangiye. burarangiye Mm, ataremye mm. Ego none ko mbona muzi ibintu vyinshi mwebwe bigenda gute kugira mu bisigure nyene nk'uko umenga niho mwari muri? ego murakoze cyane ibi iyo mu kubisigura ku byarangiye ibwami twaragiye turabikurikirana cyane Mm, haba mu miryango y'abakora ibwami ukurikiranye nk'umuganuro wahora ubera ahantu kibyeyi ahantu mm, mwitaba mm, aho hose twaze turabikurikirana mm, hama ibindi navyo twaragiye turabikurikirana no mu bitabo hariho n'ibyo Emile Mworoha yagiye arandika byose twagiye turabikurikirana tubiraba mm, hama rero natwe nico gituma tuguma dukurikirana kahise mm, k'igihugu cyacu mm, kugira n'abana bazovuka ejo bazovuka hirya y'ejo mm, ntibaze bigere bibagira amakuru igihugu cyaciyemwo mm, tukatorwa n'Imana ikaduha umuganwa atari umugani gwa gasore mm, akatugwaniriza bano bazungu mm, ubu twihereza akaboga mm, tukarya irigi umwana akishyira akizana umundi akishyira akizana mm, baradukwiye kuba bano bazungu ntibaze rero bigere bibagira ngo bijajare bagume bari maso ku gihugu cyacu cy'u Burundi mm. bamenye yuko cyavuye ahantu bavuye bareke gusamara Ego. gituma dushaka kuba tubibwira abana b'ubu n'abazovukana hirya no hino Mm. Twabonye yuko bariko barahindura bahubatse neza ni kugira habe ikibanza c'iratiro ciza ca vyagenze gute kugira ngo batangure kuhahindura nk'uko tubona bariko barahindura? yego murakoze cyane aha mu kuhahindura ubwa kera iyi korotire murayibona y'ivyuma yari ihari Yego. hanyuma yiribuye mubona Mwezi Gisabo bamufatiyemwo bariko bamutera ry'amande hariho Ave Maria igishusho ca Bikira Mariya tubona kiba kihari aha rero haca akabarabara aho hepfo hari korotire aha cyari ikintu cy'igishamba kirimo ibiti rero kuri Perezida Nkurunziza niho rero baca batangura gukurikirana ibya kahise rero bakurikirana ibigo ahantu hose habereye ikintu cerekana ibintu by'ibwami ingene vyari bitunganijwe kera kandi none aho muri kahise ku Burundi ni ikigo gikomeye cyane iyi ni site touristique ahantu habereye Traité de Kigali ahantu habereye amasezerano y'Abadagi na Mwezi Gisabo murumva yuko ari ikintu gihambaye mu vyigwa iyo mwariko mwabyigisha abana babyiga benshi bavuga bati ntitwari tuzi yuko byabereye ngaha mu Burundi twaba tubyumva mu bitabo nico gituma rero bahakorotiriye kugira ngo kaze kaguma arakaranga kibe n'ikibanza c'iratiro ikibanza c'iratiro haye baba abazungu abarundi bose baraza ngaha bakaraba bati aha niho Mwezi Gisabo bamukiriye amande. Yego none nk'abantu baza kuhabona kuri televiziyo yacu bo kumva bagomba kuhaza kuhatembera canke kuharyohererwa ndabivuga uko hoho bimeze gute? Ego ahaye ni ukuri ni nyabagendwa abifuza bose kuhaza kuhatemberera kuhihweza ngene hameze murabona no kuryoha haranaryoshe yaba n'aya mabuye si henshi woyabona aha murabona hari igiti cy'umurinzi uwo n'umurinzi warinze Uburundi bawutera ku nama ahantu bacira imanza kijya n'igihahe iki nacyo murabona ni Kigabiro kijya ayo mwami ahashitse yarafise agakoni yagendana bakita imbiriko ahagaye kaguya cyatera Kigabiro aha rero abifuza bose kuza kuharaba karibu ni muza muri Isanze. Bakunzi ba Action Vibe TV iteka ryawe
iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabakengurukiye ko mwakurikiranye kino kiganiro aho twariko turayaga n'umutama Deo asanzwe akorera muri kino kigo. Mwahumviye ibitari bike, tukazogaruka tubereka aho basubiye gushushanya bushasha umwami Mwezi Gisabo yasinyiye amasezerano y'agahotoro, bakaba bariko barabitunganya. Tukazosubira mu bindi biganiro vyacu vyo hanyuma. Murakoze.